Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka umva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Bene data bakunzi b'Intahe Ngirakamaro, ndongeye kubaha kaze muri kino gice c'icenda ca cigwa twumvise citwa kumva no kumvira umuhamagaro w'Imana. Tugeze ku gice c'icenda. Televiziyo muriko murakurikirana ni Intahe Ngirakamaro TV, hanyuma rimwe ni TV1. Niko wandika ko ugiye kuri YouTube. Ibice byose twavuze urashobora kubisanga kuri chaîne. Agasangwa kuja kuri YouTube bikugora, urashobora gukubitirira ko rimwe ukaraba muri commentaire, tuzoza turashirako link ya groupe zacu za WhatsApp kugira ngo uze urabironka ibiganiro dutanga ibirenze kimwe. Nubwo bironka udafise contact zacu ariko ziratangwa nyuma ya kino kiganiro, ushobora kutwandikira kuri WhatsApp muri no nimero tuza kubaha, canke ukagenda ukaraba link kuri mu ma commentaire y'ibi biganiro tuba turiko turakora. Imana mu ijuru ibahezagire. Twari twabasezeraniye kuzobabwira intahe y'umupasiteri umwe uko nawe yumviye umuhamagaro n'ukuntu yahamagawe n'uburyo byagenze. Twasezeranira no kuzobabwira ukuntu maze kuva mu mpimbo uko nabibabwiye mu gice c'indwi, uko nakomeje kubana n'Imana kugeza n'igihe natanguye iki gikorwa c'Intahe Ngirakamaro. Umwanya udukundiye tuzobabwira kugeza na n'ubu. Reka senge akanya gatoya. Mwami Yesu, ndagushimiye n'ubu kiracyari cya gikorwa cyo kugukorera ku neza yabo waremye, ku neza y'ishengero ryawe. None rero bana nanje umpe kuvuga ibikwiye kugira ngo abantu baronke ibikwiye n'ibibereye. Urakoze Mana, ndakwinginze useruke mu izina rya Kristo Yesu Mnazareti, amen. Numva mu mutima twohera gusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice c'icenda umurongo wa 4, havuga ngo twebwe dukwiye gukora ibikorwa by'uwantumye hakibona bababwira ataho gishobora gukora. Aya n'amajambo yangizemo ubushobozi cyane muri 2019 igihe nari mu mpimba. Ni jambo ryangarutsemo inshuro nyinshi, nagiriye umwete cyane kandi rikamfasha cyane. Tahuye ko umuntu yaretse gukora igihe kirashobora kumurengana. Nibutse ibihe byinshi n'abandi nko masengesho, nkumva umutima mpawe uti asoma ijya ndirimbo mugabo igihe nari nkiri nk'umunyagice nkibwira ati none iminsi ibiri nzoyimara gute, nzoyimara ryari, teka indirimbo mbe ndayibika ndaza kuyiraba ku mugoroba, nzoyiraba ejo kugira sinzobura icyo mba ndakora muri iyo minsi aho naba niyugaraniye. Ariko ibyo nabwiye byose kuza ndakora ntabikoze icyo gihe, nasanga ya saha navuga nti niho nja kubikorera nasanga haramukiwe ikindi kintu. Swate akaramukirwa biko sengera ikindi kintu, cyangwa ugasanga narushe ndaruhutse sino kubwira. Imana yacinyigisha uburyo bwinshi ingene umuntu ashobora guplanifya ikintu ngo nzogikora tel jour, ariko ugasanga ntigikunze. Sasa nico cyatumye Yesu avuga ngo dukwiye gukora ibikorwa by'uwadutumye hakibona, kuko urashobora kwira umuntu ntabagishobora gukora. Nabasezeraniye kuzobumvisha kuzobacira ku mayange y'intahe. Ni intahe mu ntahe numvise zambereye ngirakamaro. Ni intahe numvise muri 2017-18 umupasteur yayivugiye, yari yaje kuturamutsa aho twari turi,
arayidushingira nkivuga gutya hakaba hari umuntu ayifise ico gihe nari mu Ngagara muri Omoneri afise ubwo butumwa yoca bumva umupaseri sindamuvuga mu izina kumbure abari bahari ico gihe barashobora kucamumenya bakabundungikira babufise ariko turiko turategura gukorana ikiganiro nawe mu minsi itari myinshi turiko turategura urwo rugendo mu minsi itari myinshi murashobora kukironka ico kiganiro twagikoranye live mubona n'ama image kiri muri video ariko bivanye ni telecommunication itera iza irahuzenga muri no minsi abakurikira WhatsApp sinzi ko bizokunda ko tubasangiza video nice byakunda ko tubikora tuzobaha ama audio nkuko bisanzwe ariko video zizoba ziri kuri chaîne muzozirabira abazoba bashaka kubikurikirana ariko mukomeze kubidusengera ko ibyo ngiye kubabwira na gace k'ibyo Kristo Yesu ashishikaye kugura amayira muzokwiyumvira n'umupasiteri dushingiye intahe kuko iki cigwa ari cyitwa kumva no kumvira umuhamagaro w'Imana mbega nizihe ngaruka nziza zo kumvira umuhamagaro nizihe ngaruka mbi zo kutayumvira umupasiteri yatubwiye ko mu myaka ya za 80 yari umuvunjayi i Bujumbura yari umuvunjayi kandi yari afise amahera menshi yatugereranirije ko ico gihe ishuri y'inka washobora kuyironka ku bihumbi 30 ishuri y'inka ico gihe ngo washobora kuyironka bihumbi 30 je sinari bwavuke ariko wewe mwumvirize kino kigereranya wewe yambara ikirato c'ibihumbi 80 urumva mu gihe ufise ibihumbi 30 washobora kuronka ishuri y'inka wewe yambara ikirato c'ibihumbi 80 bisobanura ngo yahakwa kwambara amashuri 3 kubirenge Yesu najimwe umuntu nk'uyo rero Imana ati sinkangwa nayo mahera ufise sinkangwa nayo mafyeri ufise yarakira umusore wewe ndakeneye kunkorera mbega inkuru mbi mu matwi ya mwene data ndagomba kunkorera rero ni ivy'ukuri jewe sinovuga ko gukorera Imana muri ivyo ivuga butumwa cane ari umunyenga mugabo jewe nimvira ko noronka ivyabona vyinshi ko abariko barahamagarwa kuyikorera no munsi abariko binjira mu ivuga butumwa no munsi badahura n'amateso nk'aya batwitangiye imbere bahuye nayo niyumvira yuko ahambuza ukuri kuko nagiye wabona bonye mu buto bwanje narabona ko bitaborohera ubu preno Pentecote irikiragwiza misiyoni irikiragwiza ububwiriza ugasanga umuntu nubwo bamuha kamitation avuye kububwiriza ugasanga nta ntagenda amasahane ari ku maguru ariko hariho abashobora kugenda amasaha 8 ndakeka pe muri ico gihe ndavyibuka umungere w'ibujumbura umungere ubu wa mbere ariko arabitubwira abapasiteri Germain ubu ngira naheruka ari hariya mu giki bahita mu kigwari baramek pasiteri Ramek donc abico gihe benshi abifise bakoresha dukinga ugasanga aragenda urugendo rurerure cyane rurerure pe ariko iki gihe n'ukuri mwengo ni smartness ego pe umengo abavuga butumwa usanga baberewe abapasiteri usanga bariberewe usanga basa neza bashobungira kumvira umuhamagaro biroroshe sinziye ariko sinzana bageze kunshingira ntaye ngo uraho yaje mwavuga ati burya naje numva mfise umuhamagaro wo gukorera Imana kweri hari Bujumbura niko bambwiye ati naje numva nshaka gukorera Imana kabisa bacaramubwira ati
nimba bari bamusuzumye bakabibona, nimba byari bihuye nuko koko akenewe. Ati uzi ko twari dukeneye umuvugabutumwa turungika muri rirare? Ati kaze sana. Imana yo mwijuru atoya, ati nukuri wo muri rirare ntaho mfise. Ati mfise uwo ngaha muri meri. Nimba yabona abakristo bibujumbura bazi gufata neza abakozi b'Imana, bashobora kubambika, bashobora kubagaburira neza, by'ukuri harabahugera ahantu bazi kwita abakozi b'Imana ugatungurwa n'ukuntu babita umuntu. Ariko hari naho ugera bikaba ibindi, bikaba ibindi uribako. Niko natwebwe tubayeho abamisiyoneri, turimenya, uribako, urirya, urinwa, uriyambara, urimenya. Ego kandi niko mu misiyoneri abwirizwa kumera. Mbere siniyaza yuko ndamuba neza. Yesu nashimye. Rero uwo mukozi w'Imana, uwo mupasiteri ndiko ndababwira, Imana imuhamagara ari umuvunjayi muri ubwo buryo, ari umuntu afise amahera. Mwavyumvise ikigereranyo. Imana imuhamagaye, imubera inkuru mbi, umubera umunsi mubi. Ati nukuri je Mana urapfa umubwira ibindi byose nokora, basi je abakozi Imana genzo mugabo ndavyavuga butuma ingene ibirato bibahengamirako. Urumva ko nawe yambara hafi ishuri 4 ku kirenge gusa, hejuru hatarajamo. Ati ndavye ingene bavuga butuma baca babaho. Nukuri Mana mbabare genzo mfumashigikira, nzotanga ibikenewe byose mugabo umfashe untahure vraiment kandi kameme. Sinzi utuntu yaribwa Imana ati nyawo ndagukeneye, usiga ibyo byose. Yesu nashimye. Si jewe nagumye ntripota twatundi, Imana ikaguma avuga ngo banzurindire. Ariko wewe yamubwiye ngo egura udugi wanyu umunyakirembe, udugi wanyu. Simvuga precisement ahaturuka kuko sishaka abamumenya baramumenya, ariko vuba murashobora kuzomwibonera ku micro. Yesu nashimye. Tegura udugi wanyu, ucugira mariage. Ahimubwiye ngo agire mariage nta mufiansa nafise, utanga umuhamagaro unkorere. Yesu nashimye. Hariho utuntu tumwe ntibukurumva ibintu yatubwiye muri ndakeka ari muri 2017, 2016, 2018. Ndakeka ari 2016, 2017. Kandi sinari nzi ko hari uzobimbaza, sinari nzi ko bizokenerwa ko mbivuga. Mba narabifashe rwose mu mutwe, mugabo nayo audio nari ndayafise, aratinda arantakara. Nabona ko ari igihe amatelefone agenda atakara. Icyo nibuka nuko hari ibintu bibiri byamubayeko. Sinibuka icabanje n'icyaherutse. Icyo nibuka nuko Imana hari igihe umengo yaciye imutera uburagi. Hano umuvunjayi aranegosya mu kudiringa ibintu byiwe, arakoresha umunwa ikiragi. Sinibuka iminsi yamaze, nimba ari 7, nimba ari iminsi 4 sindavyibuka, ari kiragi atavuga. Aremera ati Imana ndagiye kugukorera. Ati ubu basi ndemeye. Imana ntimukijije, aca yibera nka Yona, aca yisubira mu buvunjayi, aca yumva n'ubundi Imana je n'ukuri ntahura, ngirira imbabazi nzogera gute. Imana iramunenga, umenga sinibuka, umengo naho yaciye imutera guhuma, ngo yaciye imutera guhuma. Ibyo byose Yesu ntiyabikunda, azobitwibwirira vuba. Turiko turategura urwo rugendo. Yesu nashimye. Mudusengere bize bigende neza. Ni ntahiremereye gusumba uko ndiko ndayibabwira. Imuciye impumyi, nimba y'amazindwi ari mu nzu, sinibuka igihe yamaze. Aratinda aragondoza ati Imana basi ndemeye, niwankiza nta kundi, emeye basi. Yesu nashimye. Hariho intahe yiwe iramfasha cyane iyo ndiko ndavuga yuko umuntu uko atevya kuyumvira niko aba ariko arikwegera ibibazo n'igihe azoba amaze kuyumvira. Narabasomeye mu ntango za kino kiganiro Pawulo ingene hama ishengero. Igihe rero Imana imuhamagariye akagenda, Imana ikamurungika
donc ikabwira Ananiya ati genda usengere Sawuli, namwe mu nzozi yabonye umuntu witwa Ananiya aza kumusengera acarakira, none genda umusanga hana kumusengera. Ananiya cyabanza kugira ubwo ati none gama uwo muntu ko bamuvuga ko amakuru mabi ko ari umwicanyi kandi nino ahafise ubushobozi bwo gufata abera akabashira mu ngoyi abandi akabica. Imana yishuye Ananiya ngo genda ubikore gutyo kuko ari igikoresho nitoranirije kuzozana izina ryanje mu banyamahanga, ariko mumbiriza aka kantu nawe azobona imibabaro azohura n'imibabaro azira iri zina nyene kugira ngo abone ukubabara abantu anzira ingene bimera. Nababwiye umupasiri wacu Muramvya uko byagenze. Yesu nashimye ngo mama amenyeshe ndababurire Imana uko uteba kuyumvira uri kurikwegera ushobora guhura n'igihano ukiri kuranigana no kuyumva, ariko uko nateba hari ibibazo uzosanga imbere iyo ukayumvira kare utobisanzeyo. Uti none umuntu yopfa guhubuka? Eka ntiyohubuka. Nimba Imana iguhamagaye ukagira amakenga yisiguze, ko kuyisiguza ntibisigura kuyankira, kandi Imana ntiyanka abayisiguza. Muri Amosi handitse ngo naba ari jewe musiguza kugira ngo mubone kubaho. Nimba iguhamagaye ugakekeranya ijwi ryayo yisiguze, nubwo vyomara umwaka uriko urayisiguza itaraguha inyishu nibisanzwe, ntiguharura nk'umugarariji, ntiguharura nk'umuntu yayigararije. Ariko nimba imaze kuguha ukavuga ngo Mana ngo nkorera kino kimenyetso ngo camenya ko ari wewe, ikagikora. N'ubundi ukaca uvuga ngo yango niki naco, ikagikora, ukaguma uyicenga muri ubwo buryo, mu nyuma uribonerako. Tunashimye yisaba ibimenyetso uri sure uvuga ati niba bikora ndemera. Nimba utanoze kuri kimwe ntacyo, ndazi ko nicaka ndabizi nako kuyangana kwayo nicaka kirashobora kugiguha, mugabo ndabizi ko hatinda akagera igihe ikarambirwa n'amacenga mwe nayo. Ni handi havuga ngo mwe mu wanje ntazokwamara nyinyurana n'umuntu. Yesu nashimye. Kandi niko bimeze kuko Imana iratinda ikabona ati uyu muntu yarabitahuye, ariko n'ubunebwe ariko aragira. Rero iyo umuntu atayumviye aba ariko arikwegera. Muri 2016 Imana iriko irantuma mpejeje ishure, iriko irandungika ku ruguru inyirukana mu muji w'Ubujumbura, yambwiye ngo abahanuzi b'ibinyoma baraje kuri wewe, ndakwihanikirije mwana wanje. Niwagira makenga wirinde kuvuga ngo ugomba uje mu cumba wumvirize ko Imana ivuga, wirinde kuja mu bahanuzi ngo wumvirize ko Imana ivuga, ngo urasenga urongogwe n'ijwi ryo mu mutima naguhaye. Kandi umuvugishwa w'ukuri azokurongora ni Bibiliya. Ico gihe cimpereza Bibiliya ati ngiyi niyo muvugishwa atavangirwa. Yesu nashimye. Atariko wirinde kuvuga ngo ngoma ngende numvirize mu cumba ko Imana ibivugako. Usenge niwagira ico unsiguze jewe, hanyuma ico nzovugana nawe mu mutima kikurongore. Imana nishimye. Yesu ahabwe icubahiro. Wa mupasteur ngo yaremeye acaragenda, yadushingiye intahe ati nca ndagenda ndafata amahera yose mfise ndihweza ndagura impuzu ngura nk'urangura ngurira uzomugeni wanje nawe ntawe nzi ngo uwo tuzobana n'uyu, ngura ibirato. Ati urazi kugura ibirato utazi ati azoba afise ikirenge kingana uko? Aragura arastoka kubera arasanzwe azi ko agiye ahantu azokubitikira. Aragura iziwe. Yadushingiye intahe ko nyuma yaho amaze kumvira Imana yakwije imyaka 20 atakindi kiratararonka. Hari kirata Imana yamuzigamiye mu birato yari yaguze ico gihe, yambaye imyaka 20 irahera. Yesu nashimye. Umupaseri yakoreye Imana cane, intahe iwe yaranteye ubwoba. Imana yo mwijuru yarakoze. Nuko kutayumvira kwiwe kwa mbere. Birivuga ngo ibyabaye ku Bisirayeli byatubereye akarorero, je byaranyigishije, byaranteye gutinya Imana. Ariko uburyo amaze kuyumvira yihanganiye ibigeragezo yahuye navyo byaramfashije. Imana yaramutumye mu Burundi bwa ruguru za Kirundo mu gihe c'intambara ca za 93 hose abari muri intérieur.
intambara z'amoko zitera ari muri izo ntara ataramenyereye. Imana izomfashe ibyo bintu azobitubwire. Sasa nta mpamvu n'imwe yotuma umuntu atumvira Imana. Ndakeka neza ko atari benshi mu bariko baranyumviriza baba bari kuri urwo rugezo rw'ubutunzi ubwo yari afise. Urumva ko yatinze akaza kuyumvira. Mu gice cy'umunani nababwiye umuntu yari yanse kuyumvira, Imana iramureka agwa mu mpanuka, umugongo uracika. Imana iramubwira ngo wase kunkorera no guca n'ikimuga ukankorera, ariko nyuma yo kunkorera kubera uri kunkorera wanga nkakuraga Gehinomu. Ari naho nguma ngaruka nkekako nk'ibyo nkeka ntaho ndabisoma Yona ashobora kuba atagiye mu ijuru, bivanye nuko inyuma y'ivy'Imana yagumye imwigisha n'ubundi yagaragaye atakwihana ku murimo. Kuko Imana imaza ngo none ko urakishijwe n'izi mbabazi ndiko ugize neza, ngo ahubwo ngo uburakari mfise, nkaho yavuze ngo ahubwo ngo ntubuzi neza, ngo bwonyice. Sinadufashe rero, turakwiye Imana kuyubaha, tukayitinya, tukayisonera. Imana nishimwe. Hari umama nababwiye, Imana yahamagaye bwa mbere adandaza muri ville, akagenda yanka. Harageze igihe Imana imwaka amahera yagomba aje kuranguza, akaguma yanka kuja. Iyo Imana imutumye aregeranya ibifaranga bagomba aje kurangura, biraguruka bibona. Ikibege yari yabitekeyemwo abona kirahagurutse kidafise amababa, kiraduze kirarenga mu kirere kibona. Yesu nadufashe. Kubisanzwe jewe namaze kumenya ko Imana ntoyirusha inkomezi. Umutwaro mfise rero icyo nsaba Imana nuko ico igomba ko ndayikorera, nubwo bigomba indungi kantu ntazogaruka, abantu batazosubira kumbona, nzoshaka nkafirayo. Nuko Imana yamfasha nkabihambye. N'ubundi nanse sinshobora kuyitsinda, sinshobora kuyihaririza ngo ndayineshe. Umuvukanyi wacu Yeremiya niwe yigeze kugomba kwigira jokone, ati mbere sinzongera kuvugishwa, kuko iyo mvugishwa abanyisirayeli baca bangirira nabi. Imana irireke. Yeremiya kirigira ngaho kirapoza, ati basha je ndayishoboye. Imana ngo ukimurungikamwe umuriro ngo ukayingana muri we, bituma ngo vyanka yuko yigumye. Yesu nashimwe. Je niho kiwacu igihe kimwe abakozi Imana bagombye kuvanga amakorali, rero nije nari ndazikuriye. Harimwo umwe mu nshuti zanje zikuze arambwiye ati Fabri ntuzu byemere, kubera yabona umengo ndamwumvira kandi mu makorali mfise ijambo, urazobankira kuko bavanze harimo ingaruka izi nizi. Yesu nashimwe. Ndibuka inyishu nakunda kumuha ko yabimbwiye inshuro nyinshi. Abona ari ndongoye muri korali babivuga uko, na wa wundi nawe akabivuga gutyo ari mu yindi korali, kubera nyene ukuntu mbwira nti none ga ninsanga Imana ari ibigomba, nkasanga niko ngwanya Imana, ninakumvira nkagwanya Imana, nzokira? Tahubwo munyemere dusenge ibyo Imana igomba biba ari byo. Yesu nashimwe. Ico gihe mu nama ya nyuma yo kuzivanga, ko Imana bariko baratubaza ico tubivugako, twanse inama isa n'iyirangiye. Umukozi w'Imana nimba yasohotse agiye gusenga, nimba yaragiye kwihagarika, jewe ntumbaze, akubitiye hanze aragaruka. Agarutse wa mukurambere yakunda kumbwira ngo uravyanka, aja mu mwuka, aja mu mpwemu. Turabona yuko ari kanigana n'impwema igomba kumuvugisha, gomba kuvugishwa, tubona asa n'uvyanka menga bariko baranigana. Tubona tuti hari ikintu Imana igomba. Ndabyibukijwe no muriro Imana yacyatsa muri Yeremiya. Byatevye aratinda aravugishwa nk'usadutse, nk'umenetse, nk'upasutse, ngo nimureke kugora abakozi banje, nije nabatumye, mureke kungwanya. Okay. Numva ndashimye Imana mu mutima, turakoze Mana. Kandi byatumye umuntu wese abihambya, kuko umwe mu bari bavyanka cane niwe yashibivugishwa. Donc Imana yo mwijuru
ugombye kuyankira ntiburi kwigenza, ariko iyo uri kurayankira wewe uri kurayankira ni wewe uri kurikwegera mwisho uzotsindwa, kuko nta muntu atsinda Imana, kandi uzotsindwa hakomerekeye. Imana ibahezagira. Iyo ntahe y'uwo mupaseri reka ndayigeze ngaho, kumbure Imana niyagira ubuntu tuzoyumva bizogenda neza. Yesu nahabwa icyubahiro. Nabasezeraniye kuzababwira suite y'ingene navuye mu mpimba uko byaciye bikomeza, ndaca ku masonga, numva ata bintu byinshi noshishikara kuvuga, kuko nyuma y'iki kiganiro ndagomba gukora ikindi, gufata umwanya wo gukora ikindi kimwe cya mukristokazi, kandi imyanya iriko iragenda, numva nogeza ngaha n'amasaha ndabona ariko arihuta. Yesu nashimye. Ariko reka ndabacire ku mayange ko nyuma y'icyo gihe, nyuma y'uko mvuye mu mpimba, nakomeje kubana n'Imana, kandi navuyeyo nanoze, nawe uravyumva. Uvyumva nyene ko sinari kuva bimeze uko ninjiye. Ntabwo nari ninjiye ngo ndi umuntu w'akadada kuri yo, ahubwo nuko condition ariko ndakoreramwo zantera kutisanzura, bigatuma Imana mera nk'uyikorera ni dodomba donc nka kujya kwa Yeremiya nyene. Hajya no mu bantu bakoreye Imana baza baratera akagere, baza Yeremiya rimwe. Yesu nadufashe. Ariko icyo nkundira Imana, iyi Imana uzurayibwira ntabara mbabarira utanka kuyikorera, Imana irakuzigama, kandi ni koko mu kuyikorera uraruha, ariko iraguha ubugingo ntibukwima, kuko isanzwe ibizi ko Imana ngo ntabwo ihamagara abakomeye, ariko ihamagara ibitazi, ihamagara n'abanyantege nke ikabakomerezamwo. Rero ntitegwa isoni no gukomeza abanyantege nke, ntitegwa isoni no kuramira abafatwa mu isi nkaho mengo ni bijuju. Yesu nashimwe. Rero Imana abanye nanje nsohotse, Imana ishishikara kumpa ibikorwa byo kuyikorera, yagura imbibe, ndashishikara. Ndabyuka muri 2020 niho numva Imana iriko iranyosha ati nyabuna ko hariho ivyuzi muri technology, fasha abantu bataja kuri YouTube, kuko kuri YouTube hari intahe nyinshi, ubafashe kugira ngo baze barazironka. En plus dos, abarundi benshi ubukumbure hari ubukene bwinshi, birashoboka, ndakunda kumva babivuga, ariko niyo bitobaye ibyo, igitigira kinini cy'abarundi kwikura inoti, vraiment mvuze kinini simvuze bose, bamba nanje ndiwe murantunga mu mburane, ariko muzobibona ko ariko bimeze. Igitigira kinini gikunda guhabwa kurusha gutanga, ni nkaho kwikura bibagora. Rero ndumva nti abantu benshi kugura amamega yo kuri YouTube birabagora, kuko wasanga zimbye gusomba Facebook na WhatsApp. Ati rero bafashe uzirazikura kuri, uziratecaguramo izikenewe kurusumba izindi, uzirahe ku ma WhatsApp. Ibyo bintu ngomba kubigira, kuko nari nsanzwe numva n'inyota yo kwigisha kuri internet. Ndabikora mu nyuma cyane, numva no gushyiraho ama group ya WhatsApp kugira ngo nze ndigishirizamwo. Ngomba kubigira ibyo ncanumva cyane kubera nari ntewe, ndabyite gute, nari ntewe akababaro n'abantu bava mu bwirizi wacu bamanutse mu muji, baca bapagana. Numva umengo no iyo groupe no igiriyo mu bubwiriza kugira nze ndigisha abantu bo mu bwirizi wacu gusa. Donc hari ikidege cyari kinciye hejuru, nari mbanje guhagarika. Rero nkumva umengo no yigira iyo mu bubwiriza bw'iwacu gusa. Ibyo ndabiteye inkuru umuvuga butumwa yarandongo, yaravuga ati none rero kugomba kumva ari iby'ububwiriza gusa, gabanzo yindire tubanze tubisabe mu buyobozi. Ndarindira après un certain moment ndamubaza bimeze bite, warabimbarije, nsanga ntarabibaza. Igihe cagiye kugera rero, kuko Imana yabona yuko umuhamagara iriko irampamagarira, ndiko ngomba kuzingamika, ndiko ngomba kuwushira mu gukontrogwa kumbure n'abatawuhamagariwe, ko nsa n'uri kagambarira Imana. Kandi Imana yoyo, Imana ntigira imipaka, Imana ntigira imbibe, abantu bose irabakeneye. Irakeneye ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri, irakeneye ko abantu bose
bayihungira ko bakihana bakayikorera. Nuko igihe ndavyibuka igihe ca covid ndi mu kazi, ndi ku kazi niho uhereye nka saa 9 numva ngwaye, ntangura kujugumira, ntangura kwisinzirirako, ntangura gususumira, ndumva yuko umengo ndaremvye, uko akanya gahera niko numva ndemvye, ariko numva ndemvye. Ariko nsanzwe ndi umuntu akunda kwihagararako iyo ngwaye, ntabwo mpfa kwivuza pe, nubwo hari dispensaire hafi yanje. Nibwiye nti reka mbanze ntahe nduhuke, birashoboka ko ari ubuhere namaranye iminsi ngira ni malaria, reka ntahe nduhuke. Umva ko nkiri ku kazi nariko naguma nisinzirirako, numva ndegezwa, ndataha ndoga, nkagwa guhenukira muri douche kubera kujugumira. Ariko nshitse mu cyumba rya tiro rica rirahera, ndabura itiro namba. Ca ntangura kumva umengo n'umuntu ariko aranganiriza ati wewe iyi ntangira akamaro. Ntivyari bwitwa intangira akamaro, oya ntivyari bwitwa intangira akamaro. Ati wewe ibi bintu iyi ministere woyitangura ukwiye gucrea amagroupe ya WhatsApp, groupe imwe kuzura ico gihe zaruzura, yuzuye ushiraho iyindi. Ivyo kuvuga ngo nivyo mubwirize bw'iwanyu gusa, non c'est pas possible. Ugurira bose, ubwira ubutumwa bose, uzogomba kwihana, umurongori ko yihana, umurongori ko ajya kuri Kristo, kizire yuko uvuga ngo nabo iwanyu gusa, nabo mubwiriza iwanyu gusa, byugururiye bose. Aho nashitse muhira ngira nka saa 2, saa 3 naza ko nari mpeje koga, ndaba ngaho ndumva umengo n'uwo muntu aguma nganiriza. Saa 5 iragera nguma ndegezwa, nguma igitanda nkumva kiriko kiranyiganga, ndicura ntingira ni corona, wumva ubushuhe iki. Donc wumva ubu symptome ico gihe corona yari ikaze, nahicura ntingira ni corona, ntikiri na malaria, ukuntu numva bifise vitesse nini, ukuntu nguma ndemba kwa kanya ku kanya. Saa 6 ziragera, saa 7 ziragera, najya tiro naguma nsinzira ku kazi ntararironka. Ndanumva urumva nabwiwe ukuntu nkuye kuzoca mbikora, nza numva n'ubundi mu mutima ati kandi nkaha wobyumvira ukabikora, burya niyi ngwara yocikira. Ndabyumva mu mutima, ndavyiyumvira. Saa 8 ziragera, saa 8 zigeze, ndumva nti ego ndavyemeye. Ca numva mu mutima nti none nkaha wari wankiye iki? Ugora Imana iguhamagaye gukora ikintu ukashaka kubanza kubigira uko wigombeye, aha wari wankiye iki? Ca ndapfukama, nduruka ku gitanda, ndapfukama, ndasenga, ndasaba Imana imbabazi, mbabarira Mana, ibisiga bizobane nanje, uzojane nanje, uzokorane nanje, ibintu mwene ivyo. Ngiheza gusenga, akujugumira kuca kurahera, bwa bushuhe buca burahera, kumwe nari niyumva birahera, numva meze neza. Byagiye guhera nko masaa 9 z'ijoro, ca ndaryama, ca ndasinzira. Navyutse ntangura iki gikorwa, ndashimiye Imana aho kigeze, ndashimiye Imana abo dufadikanya, ndashimira Imana kuba bamaze kwihana kubera kino gikorwa, ndashimira Imana naho bigeze. Yesu nashimye. Inyuma yaho narashishikaye, ndakora mu nyuma ndahavura menyana n'umurongozi w'umuco wera. Ico gihe nifashisha cane kubera numva ngomba kumenyekanisha intahe ndundi, ko intahe zaba zigwiriye ku ma YouTube zaba ari nyarwanda. Nkakunda kumenyekanisha izintahe z'umuco wera. Turatinda umurongozi w'umuco wera, turamenyana, tumenyanye, ndamubera mu benevole, ndamusezeranira kumufasha kuko maze kumubaza ingene yabitangwe n'ingene nasanze dufite umuhamagaro umwe, ndamwemerera kumubera mu benevole, ndamwemerera yuko aho yontuma hose nzogenda kandi atana kimwe nzomusaba, nzirihira n'itiki. Ndamwemerera rotu n'abashoboye, sinamunyamitahe wa cane ngo ndamwemerera imitahe, namubwira nti ariko ico nzoba mpambije nzogikora. Tumenyana gutyo kuko urumva nari namaze gukrea ama groupe ya WhatsApp, nca nisanga nkwiye kuyita umuco wera. Ariko
uko twagiye dukorana kubera hari ibyo wasanga ntanze iwanje iwe bitariyo bakagenda bamubaza ibibazo ati none ibi bintu uku nawe atavyazi cyarambwira ati ariko Fabri rero kugira ngo bigende neza nyemerera ziya groupe zawe narazumvise ko uzita umuco wera uzita ayandi mazina uyirondereze ayandi mazina uzita kugira ngo bitandukane. Numva ico kintu avuze n'icyukuri ndasenga ndaza n'abari mu magroupe nti tugomba guhindura mumva byogenda gute ariko bakijijinganya ndumva mu mutima ati byiti ntahingira akamaro nuko biba biratanguye. Ico gihe narababwiye ko naronka bihana mu bihugu bitandukanye nkacamenya nti Afrique du Sud birimeze uku, Shengero riko rikorera yo gutya, Zambia riko rikorera yuku, Mozambique riko rikorera yuku, Sud Sudan nuku, Kenya nuku, Uganda nuku, Tanzania nuku, Etats-Unis nuku, Australia nuku. Donc ni nk'ahisi yose utari kumbaza information ijanye n'ivyagakiza mu gihugu icari cyo cyose ku isi ngo ndayiyoberwe kuko wasanga fiseyo abantu bari muri ayo magroupe. Rero niho igihe cagiye kugera muri 2021 nko mu kwa kabiri narabibabwiye ndibaza igihe nariko ndasenga mbona ko ubuzima nanje bwariko burisununura pe narabona ko ndiko ivyo nariko ndakora byaraza narabona ko atakibazo none mana aho byakagendere kane kure mariage ni muri 2023 nzobe nyikoze. Donc urumva ibihugu byose nasa n'ubuzi ibikorwa biriko bikorekakerayo nkamenya ubukene buriyo mu by'ibikorwa by'Imana ibihugu byose nkamenya uko bimeze. Niho ijwi ryaza ati ibyo bindi byose uri kurasengera nibyo bindi byose uri kuraplanifya bihagarike. Urumva ugende muri Sud Sudan ugende ufashe abanyamugara bariyo ubafashe muri missiology ibyo bisigaye ni après ibyo bisigaye byose byari kuransaba ni hanyuma banza ugende ufashe bene data mu ubafashe. Donc ni nkaho rero iyi ntangira akamaro ibyo ndabihuje gute ni nkaho nisanga nubwo intangira akamaro kuvuga ngo ngene itanguje kuvuga ngo ico gihe ne bon ico gihe ego ico gihe abo dukorana b'inguvu cyane nka Elia aseruka cyane muri kino gihe canke Albert canke abandi ico gihe ntitwari bwatangure gukorana Reveriezi bariza twari twatanguye gukorana gato buke donc twari twatanguye gukorana urana ko n'ubusisi cyane. Bon mbere ico gihe twarakorana rwose kubera twari dusanzwe turi nari kumwe i Bujumbura nubwo tutabonana bya hatari twakorera a distance n'ubundi ariko n'ubundi ni nkaho nari nki bon hariho n'undi mu papa ari muri Etats-Unis twari dusanzwe dukorana nubwo bitakunze ko dushishikara gukorana. Donc muri ivyo nariko ndakora byo kuvuga izina rya Yesu mu bihugu bitandukanye kuri internet jewe ntahura ko n'ubundi umuhamagaro wo kugenda kuyikorera aho ndiko ndayikorera no munsi byaciye mu ntahingira akamaro byaciye muri kwa kuyumvira mu ntahingira akamaro niho ndabifata rero nk'igisata cyo kimwe mu by'intahingira akamaro ibwirizwa kuzokora ibwirizwa sponsoriza igihe cyose izo bifise amahera igihe cyose izo bifise amahera ibwirizwa kuzofata mu mugongo ikintu ca missiology ibwirizwa nimba Imana izobi iduhaye uburyo ibwirizwa kuzofata mu mugongo wa missionnaire cyangwa ibwirizwa kuzorungika aba missionnaire. Yesu nashimwe imfura yabyo umushuruzo wabyo urumva ko navyisanzemo kandi byaturutse muri bya bindi nyene by'intangira akamaro. Nababwiye ntihari ikindi gisata duheruka gushiraho ntituraki ishingisha amantuze neza ntikirashinga imizi neza kugira ngo ababikunda bakimenye ariko reka ndakivuge mu buryo bw'intangamarara nkuko no mu gice ca 8 hari umurongo twarangirije ko bavuga ngo ufise amapfunda abiri nahe utari udafise na rimwe. Narumvise mu mutima haraciye indwi nkeya ndiko ndi mu masengesho narumvise mu mutima ko nkwiye gushiraho konti yo gufasha abantu batishoboye cyane abizera niko Bibiliya ivuga mugire neza bose cyane abo mu nzu y'abizera ariko ntibisigura ko bazoba ari abo mu bizera gusa ariko cyane nzi neza ko hariho
abakristo benshi, ndavuga cyane hariho nk'abakristo kazi benshi usanga baranswe n'abagabo babo, usanga bibagora kurera abana, ariko basanga n'abakozi b'Imana mu rusengero bameze neza, barakunda Imana, baritaho ibikorwa by'Imana, ariko basanga ntibiborohera gusikorariza abana babo, kurihira amashuri abana babo, ugasanga ntibiborohera kwigurira agahuzu. Icyo ni kimwe. Hari abana usanga ari ab'imfubyi bitaborohera kwiga. Ndashimiye mwene data umwe dukorana mu ntangirakamaro asanzwe icyo kintu agikunda cyo gufasha abanyeshuri. Donc hari abantu usanga ari abatamakazi, usanga bashobora kuba baba mu buzu bavigwa bumeze nabi. Donc uko Imana izogenda duhezagira niko tuzogenda dukora kimwe muri ibyo, ariko note bien, kuko ibintu by'amahera nzi ko bikunda guteranya abantu. Umuntu azoba, wewe wumvise kino kiganiro, uzoba wumva ko ukorera Imana muri ubwo buryo, ntabwo bizoba byemewe yuko uvuga ngo ayo mahera nimba yatanze ngo ucunavuga ngo yakoresha uku, cyangwa ngo ubaze ngo kubera iki mutarayakoresha. Uko Imana yaturongoye gutanguza intangirakamaro, uko Imana yandongoye gushiraho ico gisata, ni nako izogenda igena ati ibi bintu bimaze kuboneka ni mu bifashisha urya, ni mu bifashisha uriya. Ashobora kuza wari uwo muri Muramvya, ashobora kuza wari uwi Bujumbura, ashobora kuza wari uwi Bururi, ashobora kuza wari uwo mu Kirundo, ashobora no kuzoba ari uwo mu kindi gihugu atari mu Burundi, nkuko twavuze ko ari igisata kizitaho na missiology. Ariko ni konti ikwiye gufasha abatishoboye. Iyo rero jewe ndamaze kwishirako duke nyene, ariko niteguye kuzoza ndayishirako uko bizogenda bikunda. Nta wundi muntu nari bwabibwire, nabo dukorana sindabibabwira ngo tubiganireko, ariko umuntu yashima kubikora ku giti ciwe azobikora ku giti ciwe. Ariko intangirakamaro izobaho ico gisata kiriho, kidakontororwa n'uwundi muntu wese cyangwa ikindi kigo na kimwe, ariko gikontororwa no kurongorwa n'Imana mu bantu. Nimba nzoba nkiriho canke ntakiriho, bazoba barongoye intangirakamaro. Nimba uhereye no munsi ucumva inodyo, nimba wumva wipfuza kugira ico ushize kuri iyo konti, uzotubaza uti noyashirako gute, byogenda gute. Abo tumaze igihe kuva muri 2020 dukorana, ubu haracina kirenga 5, mubizi neza ko ntacyo twagiye tubasaba mu byo twagenda tubashikiriza. Kugeza uno munsi ibikoresho dukoresha mu ntangirakamaro, ubu Elia guma babwira ati muzane n'indirimbo, ibikoresho bikora mu ndirimbo, ibikoresho bikora nta muntu n'umwe twigeze tubisaba muri mwebwe. Ibyo twigeze kubasaba ngo muduterere amafaranga n'ubu ntacarakora, aracari ngaho. Imana ibahezagire, mwaregeranije mu ma 830,000 twagomba kugura computer, ariko ubu tubona hari ibintu byinshi bikeneye. Nababwiye ko hari n'ingendo, turashobora kuzobaza umuntu wese wo mu ntangirakamaro, bibaye ngombwa ko kugeza uno munsi ntitwarose imashini ihwanye n'iyo dukeneye kuri ayo mafaranga. Tuzobaza nimba twoshobora kuba turayakoresha ikindi kintu, ko turakeneye utuntu twinshi. Nariyungunganije ndagura kamera, turakeneye trépied, kamera turakeneye amapire yayo n'ibiyasharja. Kamera ntiri puissant, turifuza kuzoronka kamera nziza cyane, ariko yo yibizimbye, ariko tuzobigerako gato karakura. Imana yo mwijuru rero ibahezagire. Nibyo ico gisata nayishimye kuba ndakibabwira buke. Umuntu yifuza gufatanya natwe gufasha abatishoboye, azotujoininge, kwifatanya natwe. Imana yo mwijuru ibahezagire. Reka tugejeje ngaha. Imana niyadushoboza tuzobakorera igice cya 10. Ndabona umengo twoca tuhagarikira ngaho, ariko Imana niyaduha ibindi tuzokomeza no hanyuma, kuko tukiriho tuzokorera Imana kugeza twambutse uruzi. Imana ibahezagire. Rendez-vous ni mu bice by'ingenzi ya kabiri mu makuru ya mukristo kazi, byo biracakomeje.
n'ubu reka mpagarike enregistreur kugira nkore igice ca mukristokazi. Nimvira ko ngeze ku gice c'8 ndakeka. Imana ibahezagire. Mwami Yesu ndagushimiye, ndagukengurukiye, izina ryawe ryiza niryubahwe. Urakoze muri kino kiganiro naco dukoze, ukomeze ubane natwe no mu bindi byose. Uko abantu bazogenda bumva bino biganiro, uragenda ubaha umugisha, uragenda ubatahuza. Urakoze ko ari wewe Mana ubwawe ishengero. Nibi byose tuvuze ni uzotuma bikunda, nibi dushizeho byo kuzogenda dufasha abatifashije, abatishoboye, byose ari wewe uzobikomeza. Twebwe nubwo tworangiza urugendo, abasigaye baze bakomeze. Turabisengeye byose, uhezagire intangira kamaro, uhezagire ishengero ryawe, uhezagire abakozi bose dufatanije, nanje umuhezagire mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ukaba nawe ufise intaye bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho, cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intaye zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda, ntahatanezera.